Inzira y'umwiza nayifashe nzirashika nasanze ari izimiza umuryango urugurutse ariko mana wubikoze hari igihe usanga ariko karyo keza ko kugira tuve ngaha reka niruke mu nzu ngira rozari tugende Dorcas! Dorcas! Dorcas, vite Dorcas. Dorcas, mama mubi. Tudo bem? Dorcas, não é que por aí. Só. Naragize ikibazo natwe nabwira nganzi ko ngiye kubaka ufite amafaranga yo kujya mutamu nasanze nagiye mu nzira idashika ngiye mu nzira izimiza naragize ikibazo ahantu ngiye sangana mu kuzimu banywa amaraso buri munsi Dorcas yo mutama nasanze ari umunyakuzimu ubwo uje kugaragara gusa wowe ndakomeye ninjye ariko ikibazo gihari narabuze ukuntu ushobora gusohoka muri kijya kizu imana yonyine iciriye icanzu kugira ngo ushobore kuva hariya hanze Dorcas
Ore banza kwanza ushike mu nzu sivyo? Ushike mu nzu bitewe Odinga Karibu. na mahoro mu Chama mare. Mugezwa n'ameza. yego na mahoro namwe murakomeye Twe turaha. niriwe ndaca kure rero umuta ikintu cari kinzanye nari narumvise ngaha yuko umufise inzu igaragara yo gupanga like itakibamwo umuntu rero nanje ahantu mbanye n'inzu amaze iminsi ashirira induru n'agasuzuguro kenshi umva nari nshaka kwimuka ndamusubiza inzu yiwe no mpamvu nari nje kubabaza yuko mwompa inzu yanyu nkayipanga kandi urumva ngaha kubera yuko ndahamenyereye murazi yuko nanahabaye vyonyorohera gusumba ngo hari iki? Inzu zo gupanga. Aha ni kwa Yuvinari. Muko aha nta nzu zo gupangisha ivyamamare zihari. Ewa muminyaganyaga mumbundega icyamamare nkawe Yesu Kristo wangu we. aya mutano kuri namwe reka kuca mubishiramo inzigo ivyo vyari vya kera ndibaza vyaraheze ntiwaca mubigarukana Muko aya aha n'amatwareti yo kubamwe ahari. Aya twibera mu matwareti. Oya gera mu vyamamare nkawe. Ego kwera muta nibaza yuko tutogarukana ka kera aho nyamwoba muri ko murazura kaboze kandi ntibagire yuko nigeze kuba ari umukazana wanyu rero numva umenga twareka gukomeza ibi hama je nari naje niteguye mushatse no cashika ndabahana avance y'amezi 3 canke 2 mugabo mukampenzo cyambu c'abarango nguzoza kwibuka gutora ingegene imisuri yagurutse. Yesu wangu we. Muko waruzi yuko niyo amazi ashushe atibagira ibumbeho. Waruzi yuko abo bose bagana bibagara bigira abantu bo hejuru umwisho baturura bakaja hasi. Waruzi yuko kukagera bagiye inteye umburira indero untuma kuvoma nitwa ko nari sobuko wawe ukanubaho ukavuga uti ngo ntuzi ko ngaha nigeze kuhaba wahabaye mu mahoro ho hasose mu mahoro mukaca wubaho ngo turi mu minya ngo baje bushize ngo ni mu minyaganyaga ngo level wawe nirekuriye kuba ahantu nko ngaha uyu munsi uragarutse ngo ndaguha inzu aha anya nta nzu z'abantu nkamwe zihari ni inzu z'abantu baciriritse. oya muta bavuga ngo ntibagira ntibana ndagusavye umbabarire ibintu byose bibi naba naragukoreye nimba hari ikintu kibi naba narigeze kugukorera byo tuvyihoze vyari vya kera tutangurane na bishaje niyo ibamwo ku buntu sishobora kupangisha icyamamare nawe ukugwego gezeko ahubwo rero ndakwereka reka mbere nifate na selfie kwanza reka sha nifate na selfie reka nagira uyu munsi nagiriye ubuntu ngendego ari cyamamare reka sha ndakwereka ingosho reka twifate nze kwereka umuhungu wanje ko icyamamare cyangedeye mu rugo sivyo reka tugire reka twifata ga selfie mereka umuhungu wanje icyamamare ndagusavye n'ukuri basi uza gutakariza abantu imyanya gusa ngaha ayi sokera mu rugo nakanagira n'ikwerera isuku mbisi mutanu kuri ndakwindutse byarabaye byarabaye telefone n'ibyabaye
nakubwiye nti aha anye ururugo rw'imbundega shurugo rw'ivyamamare nkama sokera mu rugo bisa ariko uburiri mbuga bisa n'uburiri sama vira kwireba urabona kamara masakarama shano bisa urabaza ugenda ukizwa waza kureba amadayimoni kwanza mu mutwe ivyo nagusigiye ucunga urabicunga neza oya ntabingana ukurikiye akazi umwe mu bakobwa babiri nagusigiye dokasi yagiye kandi urazi neza yuko ari wowe ushobora kucubiranirwa ndaguhana oya Doroka, warutse ko nagufata, warutse ko nabona aho uri. Doroka, kuvyo ukoze, niki washaka mfa mu gishingo ciwawe, ndakuziye. Yaba wewe, yaba gukomokako, ikintu cyose gikomoka kuri wewe, nta na kimwe gisubira kumba nawe. Nta kintu kiva mu muryango wanyu, na kimwe sigaza. Mareta. Wewe na kuhudura muri nzoga ngaha. Sinda kurahi. Bana ni ndasa kurahi. Nobile na kurahi. Na kurahi. Young habaru. Yes. Abare. Mundi zindana yeka nzoga nzonwa ntabare. Mumurundira guca umuntu yiruhukiye. Yijyana. Puriye poko musa. Ne paraba. Kanjanye ne mwakira nanje. Nyamara uko nakari. Director Melody. Ashaka kumbwira uyu muduga amafaranga ushakira. Bo ofete Sami. Urabona ubuzima tubaye muno musi mu Burundi. Bukenera uburyo burebure. So ino modoka na yindi ko ndayironderera w'imiriyo kugira ngo ndabe ko no kuyongonganya mu buryo bucangwe buri. Urabona ubu fise tournage ruguru nzomarayo 3 jours. Nkene rero amafaranga akwiye kugira ngo nshobore no kuduza YouTube channel yanje. Brother, ugerageje kuraba ino modoka yawe mu byukuri irashaje. Umuntu akwiye kwigira ko entretien nyinshi cyane kuko urabona ngaha kwanza nuko ntegize kwanza gutanga umuriyoni bakayikubita indi rangi bakayikosora bakagira iki nkacangura amapine mashasha man iyi modoka yawe irafise consommation nini cyane. By the way reka ndagwe miliyoni zine. It's okay, miliyoni zine ni sawa, okay? Director Sami nawe 4 miliyo imoto yonyene kwa rada kigugwa 5 miliyo n'amaraki hejuru.
ugenda uranyagirwa imodoka ucuyiha 4 million vraiment oya Sami unaniangusha vraiment by the way since kumaze kumbona jewe abastare kenshi ari ukuntu mukunda kwambara ibintu bibria cyangwa ibintu by'amafaranga menshi jewe nikundira kwiyambara ibintu biri simple n'umuduga iyaba tari umugore wanje ushaka sinari kuwugura gusa ikindi naco mu Burundi iyo umuntu kugira ngo bamwemere ko ari mu superstar nuko yambara neza akambara impuzu zizimvye akongera kandi akagira umuduga niyo mpamvu ngomba kugura umuduga so bas reka ndagushiye ko miliyoni nk'umuntu w'umugenzi ndagwe 5 million ngoma ndagwe miliyoni 5 nimba wemeye uzocumbwire ejo nzocumbwira madame hanyuma tugende muri banki turotira amafaranga ndawugura 5 million Sami nkene amafaranga menshi kugira ngo mbashe gusubira kuzamura YouTube channel yanje urabona wewe uno munsi wamaze kuba umudirector nka jewe urabona uburyo bitwara kugira ngo dushobore gushutinga filme kugira ngo dushobore basi urabona struggle ziri mu bustari rero sinzi woshobora kumpa 6 million basi ko ari wewe kugira ngo dufashanye mu gutezanya imbere brother utemeye 5 million reka ngene ndondere wundi kuko imidugu birazimbutse cyane gose kera mu Burundi imiduga ni yari zimvye parcela nizo zari zizimbutse mugabo ama parcela ni yazimvye imiduga irazimbutse rero utemeye 5 million fine ndagena kurondera wundi basi ntacu reka dukora uko nyene nkwezo 5 million hanyuma ndabe yuko no kuyungunganya mu buryo bucangwe buri hamana kubaza byakugendekeye gute kugira ngo atuzura ronka enka man urazi ko ari nigi uronka wisa 5 uri umuntu waronka 30k ku munsi wakina amasinema agakundwa n'abantu byakugendekeye gute what's wrong my brother what is the problem tell me what is the problem Sami brother ubu nawe uri mu direct uzobibona man ije ari sinema uheruka kwandika naravuga ati yes iyi sinema izofatisha by the way na 1k urabura brother what's wrong brother jakoga mashuha brother ni hatari musaza burenda mukajoro uraje tunzi bisusu assalamu alaikum ati wari kumisilamu abayisilamu bo bari niyo bari umbiriza amezi naguhaye yakurangiranye ubu rero geragezemo amafaranga y'uwanje atari kumira mu nzu wigire ndakubwira sivyo ndabona ndakusaka abari sivyo imyihanganire gushika itariki 5 zo kukwezi nyene turinde hariho umutesura muri Amerika tuzanzanye amafaranga menshi amadolari uramaze gukora mu madolari amadolari bwa ndoro ni nkuru yego wese nakubwira upanko ndona rukugurira oyi nangora amadolari ubu rero bucafata amadolari imana umbiriza tewe nta madolari nagusabye kirofa bakubwiye cyangwa ngana amadolari none cyucu ndakurahiye ni mama yambyaye ugasubira muri ino nzu cungaye Kinda kwinginze nukuri umbabarire ubu imisi mike urabona hasigaje imisi mike reka sinajejenyene naje nambaye n'impuzu y'umugore aho umugore turi kumwe kandi yambwiye ati kugira utwaye impuzu yiwanje bisigura ngo uze utananiwe n'akazi ubu rero akazi ndagashoboye ndeka para yuba oya umusuperstar nka wewe ntashobora gupfukamira umuntu nka jewe nibiki neka none
Chiza nukwikira ndakunda. Nagoye impanuro zagutse niyuza gufata isuka ukaja kunebera nk'abandi ukaja gutera mutare nk'abandi niwari kuba umuntu ndakubwira iki urabizi kano karere kose barabizi ko ndi superstar ndakwinginze ntunteza abantu ndakwinginze mbabari Chiza nk'imisi 10 yonyine anagaranye n'umugore wanje raba yabwiye ati numusige mwijana ugende umusohoye ubu rero kimwe ndakukubita out hariya iyo misire yawe wamusenze urabona aha nimubwize uzogaruka kumaye amafaranga yanjye ataruko nta kintu kimwe uzotora muri none usenze urabona wisinga kunyonga ibisusu vyimba nk'igipurizo urya inyama zagutse n'amarago wa mushenzi we hanyuma barya bakameramani barababesha barabakamera bakabashyira kuri televiziyo ngo muzomenyekana ngo muzoronka amafaranga mu mufuka ari vide namwe gukoresha amaboko genda urabe nziza mazina yirirwa guponda I'm sorry kuko kino kintu nagikoze sinigeze ndakubwira badowe mugabo nashatse ko iba surprise uyu mudogo nawuguze $5,000,000 kandi nawuguze ku bwawe kuko nashaka yuko uzorugenda mu mudoga sheri kuko urabizi neza yuko tutarahiza no kubaka niyo mpamvu ndagusabye imbabazi kuko urabizi ko tutarahiza kubaka mugabo nawe ubonye ku mafaranga make cyane. I'm sorry baby. sheri nukuri ndagahewe cyane numva ufite umunezero mwinshi nyine ku surprise ko muzi nkorera ibi byo ndumva bindenze pe bundi sheri kafata umwanya mushimire kutameze nk'ababandi babagabo bagize amafaranga baca batabagore babo cyangwa aba direct baca bumva kumengo hagezweho abandi bakiri bato ariko je nkomeza kuba mushasha kuri wewe nkomeza nyine ngira ntibigirwana no gusaza ko nanashaje ariko reka ndabigushimira cyane Baby don't worry. Shaka yuko urukundo rwacu ruba nk'urwa Jacques na Rose. Nta munsi nimuzo kwigira usaza imbere y'amaso yanje. Ni wafata uzofana. Ni wagwara tuzogwarana. Umve gusa ko ndagukunda cyane kandi uyu muduga ndaza kuwandika kuri wewe. Ibi byose nimba ndabishise ko ni kwera wewe. Umugore wa mbere aranteye gikomere arambabaza. Mugabo yatumye nkomera. Imana ishimwe kuko yamaye umugore we wanje, yamaye nimero yanje, ujya nabwo yari nimero yanje. Merci beaucoup. Ubundi bwo nta kintu kigisha nko gukunda ugakunda. Ubundi urukundo nyakuri. Naruziga ahantu hake cyane. Gusa nyene ndagushimira amashedi. Shaka ungeze hake mbere. Ugati nshaka kunyonga. Sheri nukuri uzubinyigisha ariko gedera nanje ngetsoko nzara ni jantanja nisinzeho ndakugora. Yazo kwigisha nawe ngene banyonga umuduga. Sheri ndiko ndibaza rero. Gihe Brenda yatwaye. Berekana asira umuduga. Be atintwaye. Okay. Mabujya ko wigiriwe n'ibiki kandi mabujya hari ikintu nibagiye kukubaza mbe wa munsi igihe mwagenda hariya igihe wagenda kuraba Dorcas byagenze gute wigeze umbwira ukuntu byagenze mbeho hajya usanga mwaciye mumwikiramo ucubihereza hariya nyene mabujya no kuri kw'Imana nimba utamwisheho nonezerwa kuko byari gutuma mumukubita inkoni igihumbi ariko akaguma ngaha ega jeri ngaha gatima karadunda kwatu kakadunda gatangura kumubona turi ahantu heza twarubatse zacu tumeranye neza rero umunsi uvuga ko ugiye nasigaye ndiyumvira ko apfuye ndaje simpfuye yani ni muri gihe ndashaka kumenya neza na neza arakomeye cyangwa
Imana yaramaze kwakira iwayo. Maretse uraja ngaho kanikira ivyo bihanga ibifengura ugashira hejuru amabarabara ukaratisha ukabona yuko menga ivyo buri muri arofoka umuntu abanezerewe. Yanda namubona hoho simba ndanagowe nuzi umubabaro nk'uyu mfise. Aha rero uranezerewe ngo yabaho ngo yagaruka ngo akakubitwa ngo inkoni ngo n'izindi. Aha uranezerewe yuko rero kubera ari jewe ngo menda kuva mu maso anezerewe rero. Urazi ko nagiye kumurondera ndamubona ndamufise maze kugenda ituriza zitatu zose inzi n'umuntu turaheze nkasangasha ari mu kibanza cakumuriro nagira ngo ndamutoye nk'uko nkasanga n'urubuye yagose. Ikibanza rimwe rumuri hari ahantu mwe mudashika. Yashikiye muri bwa bwumba ngo ni za masengesho iriko baradoda ubugoma sha mu byumba by'amasengesho. Marishi uvuze ngo iki? Ayumbuza ati nyene ahimbazwe nyene birera sanzwe. Haja ngaho kaboga nk'umwana Dimash kwibere rya nyine ugacubona ko ngaho urimo urakora ibintu binezereye. Sha umvirize ndakubwira Ruzari yugende umucunge ukabona we wagiye hari igihe azohitana na wewe. Urutse ko buri umwe kadutanga ikimazi aha mutama yamaze kurakara yamaze gushishwa butakuntu weri na bonani twotanze dorokasi urabona cyari kivyibushe twuriye tugahaga tukinovora tukikinagura none mutama yarahiye ko ari genzo cyo ndamusubirira ubura kudacunga Ruzari ya nawe nk'ubu yogenda nijyanda hoho ndazi ivyo hitana wewe. Jambo ujuramba barira ko rero ramba baraje ntabyo narinze ko muhora mutanga ibimazi burya buri mwaka mutanga ikimazi. Je biboneka yuko rero kuba mutantanze nuko atana kanyama kari karamagufa gusa ariko ntacyo muhoje munyihanganire je nzo mucunga kugiza y'ibyaye. Koreka arasiri kandare nave acinyuma. Mbe director ndakubaza kubera ikimaze imisi ndagutelefona ubunya ntucita abapere zanje ama message yose ndakwandikira kuri WhatsApp aranyereka vizibiri ko yagushikiriye wanayasomye mugabo ntukinyishura maze imisi ndiko ndagusaba umubonano ukanka kuwumpa ubikora kuki Melody imenye ko atari vyiza kandi si vyiza kugayica utarumva nawe nkubura zico nari maze imisi ndiko ndakuronderera. Ofete Brenda je maze imisi ndi stress ukubona maze imisi ndi stress kubera ko urabona ibihe ndimo YouTube channel yanje yarabaye demonetize urabona ndiko ndakora cyane ndi stress nguma niyumvira ndondera mayide hirya no hino kugira ngo YouTube channel yanje subire kuba monetize. Urabona aba bapkaminge b'abana bariko baradukorana gose bafise abasabone benshi twebwe turaho turasamye sepuru kwa rero ndi stress ntanzigirimo ntanzigibirimo byo sa aho kandi courage rero yuko ibintu byosubira kumera nka kera. Mama Melody ikintu nari maze imisi ndakuronderera burya je nari maze imisi ngwaye nari maze imisi numva ntameze neza ngoma numva ibintu by'ibicunguzungu ikirungurira ngoma numva kichefu like ibintu nk'ivyo onya so ndagenda kwa muganga nazo kugenda kwa muganga basanga byansanga rero ngomba ndakubwira ko mu minsi iza guca witwa papa ngomba ndakubyarire umugore.